Reka subire ndabaha ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku muresha kuri yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV muresha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mw'iri joro n'amakuru yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. Ndabateye akamo mu dukurikira rero muri mu bisata bitandukanye ngaha mu Burundi, bari mu bisagara bitandukanye, aha twavuga nk'abari mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Turabaha ikaze mwese mubandanye gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndakengurukije kandi abadukurikira bari mu micungararo itandukanye, abari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye, mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Isange TV muherereye. Mwese rero turabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri uyu mugoroba. Amakuru yiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye na cane cane mu bisata bitandukanye, aho tuza kurabira na cane cane mu gisata ca politiki, tukaraba ivyiriwe biravugwa ngaha mu Burundi. Tunyarukiye ngaha mu Burundi rero kubiriko birahavugwa mu gihe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Murantunga, mu gihe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama 2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wa Angeline Ndayishimiye bafata urugendo ruberekeza mu gihugu ca Gabon. Hamye havugwa amakuru menshi cane atandukanye, bikavuga ko hoba hari umugwi winjiye mu gihugu ushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza ngaha mu mugambwe CNDD FDD, na cane cane rero bikavuga ko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca yoba atamiraniye neza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza, ndetse bikanavuga ko hoba hari bamwe mu bahunze igihugu bo bashaka gutahuka mu gihugu cabo c'u Burundi. Akarorero ngaha twavuga Godefroid Niyombare, aho bivuga ko kuri ubu yamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikanavuga ko yinjiranye n'abasirikare tsinzi ngo yipfuje gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo yaravuzwe mu mwaka wa 2015 ubwo habaga kudeta yakorewe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza. Bikavuga ko rero yari yagizwemo uruhara rukomeye na Godefroid Niyombare, ndetse bikanavuga ko ico gihe akimara kubikora yaciye ahunga igihugu nk'uko bishikirizwa na zimwe mu ndongozi zari zifatikanije kurongora ngaha mu Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe ivyo byose abikoze amatora yimirije ngaha mu Burundi. Binavuga ko rero amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027 Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri muri aya matora. Biranavuga ko kandi uyu Godefroid Niyombare ari we ngashaka kuzotembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari we ashaka kujya ku butegetsi. Ni mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo ngo bipfuza ko uyu Godefroid Niyombare ngo yogaruka agashika ku butegetsi ngakabohora abanyagihugu b'u Burundi, kuko ngo kubera ko ngo babohewe amaboko imugongo kandi bapfukamwe mu nda n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kayanzaho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama 2025 abakunzi b'umugwi wa FC Barcelona bazindukiye mu bikorwa byo gusibura imiferege yasivye mu gisagara ca Kayanza. Ubu barongoye yavuze ko inyuma y'aho baca baja ngo kugarukira ku bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu Kayanza, Jean Bosco niyo nkuru yasiguye ko babikoze kugira ngo baterere mu iterambere, bongere kandi bakaburire abandi mu kwerekana ico bashoboye. Yongeye kandi avuga ko inyuma y'ubuzima bw'umupira ngo bikenewe ko bafasha abandi batishoboye canke bari mu bibazo. Akabasaba abo bakunzi b'uwo mugwi ugwiriyemwo ugwaruka kwirinda gusotorana abo mu yindi migwi badasangiye ivyiyumviro. Mu ntwaro ku mutumba Musavye ugize igice kinini c'igisagara ca Kayanza barashima ico gikorwa. Aline niyo nkuru ucegera c'urongoye uwo mutumba
asaba ariko kugira inyifato ibereye muri iki gihe twimirije c'amatora. Mu Burundi kandi bwifadikanyije n'amakungu kuri uyu wa gatatu Rusama 2025 mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyekanisha amakuru usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya gatatu Rusama uko umwaka utashe. Uwo munsi rero ukaba wahimbarijwe ku civugo murantunga. Uwo munsi rero ukaba wahimbajwe ku civugo ubuhinga curabwenge buragira ingaruka ku bwigenge bwo kumenyekanisha amakuru. Umukuru w'inama y'igihugu ikurikirana uko ibimenyesha amakuru bikora CNC Esperance Ndayizeye akaba yamenyesheje ko hariko harigwa ukuntu hoboneka itegeko ryofasha gukurikirana neza ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none n'ingaruka zabwo ku bwigenge bwo kumenyekanisha amakuru. Mu Burundi ngo harakwiye kugaruka igihano c'urupfu mu gihugu ngo nk'amezi 5 ngo baguma basahura igihugu ngo kubera ko atagihano kibereye bahabwa akabaro abakora ako kabisha. Umukuru w'inama nshingamateka Geras Ndabirabe abona ko ikibereye kugira ngo bakaboko batuzwe mu Burundi ari ukugarura igihano c'urupfu. Yavuze ko ngo ibihano biremereye ari kimwe mu vyotuma n'abafise agatima ngo bagira ico batinya bagakora ico batorewe maze itunga ry'igihugu ngo rikabungabungwa kandi neza. Yavuze ko igihano c'urupfu gikwiriye kugaruka mu gihugu cacu c'u Burundi ngo bakiha nibura amezi 5 gusa. Igihugu ngo boba bagikuye ko abakaboko abagasigayemwo. Aremeza neza ko igihugu c'u Burundi ngo cishwe n'akagwi gato k'abantu. Ako kagwi ngo kagatuma igihugu cose abarundi 90% barira kubera akagwi gato k'abasuma. Nubundi mu Burundi harategekanijwe ibibanza vy'amahoteli manini abafise imitahe boja ngo kuvyubakamo. Ivyo bikaba ari ivyashikirijwe na buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona hari kuri uyu wa mbere Rusama 2025 ku kibuga Ingoma mu gisagara ca Gitega mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Buramatari Venant Manirambona yavuze ko hari ibibanza hagati mu gisagara ca Gitega vyategekanirijwe imigambi y'iterambere harimwo kubaka amahoteli manini agahamagarira abafise imitahe kuja kubaka muri ivyo bibanza bitarahera. Venant Manirambona kandi yaravuze ko n'ibindi bisata vyategekanirijwe ibibanza. Arashimira kandi abajanye imitahe yabo aho nyene Igitega ngo kuko bariko baraterera mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'intara ya Gitega. Aho Igitega kandi ivyo birori vyo kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi bikaba vyari vyatewe iteka na Daniel Geras Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi saha. Reka dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwijoro mushikirizwa n'imbonesha yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano. Reka mbashimire mwese mwari mudukurikiye muri mu mihingo itandukanye egeze igihugu cyacu c'u Burundi. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana mu n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Reka ndabibutse mu fyone sabone cyangwa pakataje mu muba mutarafyonda ko kugira muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza
5/5 kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dutere yambu abadukurikiraga bari mu mihinga itandukanye, nk'abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu makungu ya kure, abari ngaha mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi ijya n'ino ku isi hatandukanye. Nimwese turabashimiye kuba mwari muri kumwe natwe.